Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu makuru mu Kirundi twabateguriye kuri uno munsi. Munyemerere ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye uno munsi yakiriye bamwe mu bagiye guheza amabanga yabo bahora baserukira ibihugu byabo mu Burundi, yongera arakira n'abaje guserukira ayandi mashirahamwe mpuzamakungu hano mu Burundi. Twabateguriye mu ntango y'ano makuru. Nayo kuziririza mu Kirundi ngo birafise iyo biva, twabiteguye na nyene muri ano makuru. Kujisha n'umwuga ushobora gutunga imiryango ku bawukora. Aya n'ayandi mu kanya nido ryayo. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru nari mpejeje kubibabwira mu ntangamarara. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yasezeranye n'uwahora arongoye ishiramwe FINIWAP mu Burundi, yongera aranakira userukira Onisida mu Burundi, akizera ko bagiye gukorana neza. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umuvugizi w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Bosco Girukwishaka. Ni cyubahiro umutambukanyi y'umukuru w'igihugu yakiriye urongoye ishirahamwe FINIWAP ngaha mu Burundi, akaba yaraje kumumenyesha ko ikiringo ciwe cyo kurongora iryo shirahamwe ngaha mu Burundi carangiye. Muri ico kiyago rero yaboneyeho akaryo ko gukenguruka ingene bakoranye n'ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bijanye no gusubiza agateka abakenyezi bagwaye ingwara yo mu kigo. Yakiriye kandi usanzwe aheruka kwizegwa akagenywa kurongora igisata ca Onisida, yemeje ko yasanze abamwitangiye bakorana neza n'ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Muri ivyo rero ikintu nyamukuru yagarutse ko yasavye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yobandanya afashamwo cane mu bijanye n'umugera wa sida, ingene abakenyezi batobandanya bandukiza abana bavuka umugera wa sida. Ibice hafi 40% vy'abandura umugera mu gihugu c'u Burundi n'abana bari hagati y'imyaka bakivuka gushika ku myaka 4. Runo wa 28 Nyakanga, ikigo kijejwe gucungera ingene bimenyesha makuru bikora sense caramukanye inama ya bose bariko bihweza ivyaranguwe nibigiye kurangurwa mu minsi ya vuba. Bikaba bishikirizwa na Ambassadeur Vestine Nahimana arongoye ikigo sense. Cegeranyo c'ivyo twashitseko mu nama iheruka, abo murumva ko ariho twafise umwanzuro waho duhera kugira tubone ivyo twashitseko, ivyaranguwe n'ibitaranguwe, turabe mbega mu vyo twari twihaye gushikako ibitaranguwe vyogenda gute kugira ngo tubishire mu ngiro mu minsi iri imbere. Hanyuma iruhande yaho turaza kurabira hamwe inkingi twakoreyeko mu gutegura rwa rwandiko tugiye kuzogenderako mu myaka 3. Izo nkingi twazigiyeko hamwe mu ruganda twahitiyemo twakoreye i Ngozi. Tugomba gutegura plan stratégique triennal 2022-2023. Haruhande yaho muri service twarabonye neza yuko dutanga service menshi, ariko tutazi ukangana nk'umure yahanye ibiciro bitari byo. Niyo mpamvu naho nyine turaza kugira ico tuvuze, turabe neza mbega imirimo turangurira bene gihugu ingana gute, tuyiha agaciro gute. Turaza kwigira hamwe ibijanye n'amenyeshamakuru, ariko ibimenyeshamakuru bibandanya bisaba Umuziro wabuza aho hambere se w'umukobwa kwinjira mu nzu y'umukobwa wiwe ngo urafise iyo wavuye.
uno munsi naho kubona umuntu ashobora kwinjira mu nzu y'umukobwa wiwe ngo nta kintu na kimwe bitwaye, bivugwa n'umukurambere Adolphe Ntibasharira. Ahantu bavuga tumwe ruvi bukuru gakwira hose byavuye ku mwami w'ico gihe kera, harabaye agahubo, harabaye inzara. Hanyuma rero umwami urumva we ntaco yakena n'ivyo ababiriho vyari ivy'ibwami, wewe acaragenda guhiga, ni nkuko kwinonora imitsi ajanye n'abandi bahigi, kuko barasimba bariruka baragira gutera nko babuye kwinonora imitsi. Hanyuma rero agenda guhiga ahantu hagiye umukobwa wiwe, rimwe rero araba ati ahejije ivyo yaragiye gukora, ati sinogenda ntaramukije umwana wanje, acaragenda caho hantu ku rugo rw'umukwe wiwe. Hanyuma umwana nawe akirorobwe araraba ati muvyeyi wanje ntiyogena ntamuzimanye, kubera rero hari ibifungurwa bike yaciye amuzimana, ati ntiwogenda ntakuzimanye nahari bike, umugabo wanje ahazira aravyumva. Hanyuma rero aramuzimana, hanyuma aragenda. Uwo mukwe wiwe atashe, wa mugore yarabuze icamufungurira, acamubwira ati umuvyeyi yaciye ngaha rero nacenda muzimana. Umugabo yarashonje acarababara ati va ngaha genda rero mvira mu rugo. Acaragenda ibwami agenda ararira, agenda ataha iwabo. Ashitse baramubaza ikimuzanye, acavuga ati ni hamwe nabafungurira, urumva nabuze ico namufungurira, nabafunguriye ivyo namubikiye. Umwami acarashavura gose, acavuga ku kirimba bigira indahiro ati sinzopfa nsubiye kwinjira mu nzu y'umukobwa wanje. Hanyuma riravuzwe, abari ku kirimba bose baca gikwiza igihugu, baca bifata uko bayifata nk'ankama. Rero ubu abamaze guca ubwenge barabinjirira neza gose, ureka gushika muri ivyo vyumba vyaba, ariko nkajya mu muryango ushitseho muri salon niko bavuga tugasangira, winjiriye umukobwa nta na kimwe gipfa. Abo bantu no bahanura ko bojijuka kwinjira umwana, kandi umwana kuzimaniye ahiherereye atakujaje mu gahinga biba vyiza. Umwuga wo kujisha ibisimbo n'inkoko eka mbere n'ibindi urashobora gutunga umuntu, eka mbere ukamutungira n'umuryango iyo avyifashemwo neza. Arlette Mugisha. Umwuga wo kujisha n'umwuga Abarundi bamwe bafata nkaho ari umwuga utoteza imbere umuntu, kuko wasa naho umenga wagenewe abapfasoni gusa. Naho Ngendera Monique wo muri komine Bisoro mu ntara ya Mwaro, we yemeza ko uwo mwuga ari ngirakamaro kuko wamufashije gushira abana mu ishure n'ibindi. Ibintu byo kurima vyonyene ntayo umwuga nahora nkora iwacu, reka ndabifatikanya. Nja ntangura kurondera urwafu, ndajisha abana, ndavyara abana, haragera yuko ndabashira no mu ishure. Ndabashira mu ishuri kugezaho n'umugenzi wiwanje yigiri no mu gisagara ararongora n'undi mugore. Je ngwanye nabi bane jewe mwige, jewe nanje mfata umwuga nahora nkora abavyeyi bakihari, je muzokwiga ntimuzoreka kuja kwishura. Abana Fasoni agasaba leta ko yozirashigikira abari mu myuga itandukanye kugira ngo nabo nyene bashigikire mu iterambere ry'igihugu. Jewe nsaba leta yuko yodufata mu mugongo, ikadufata mu mugongo cyane muri iyi myuga yacu, ikadufasha ikatugira nk'abandi, tugashobora yuko iyo myuga yacu turiko turakora igatera imbere gose, kuko nababona iyo myuga turiko turayikora benshi baradutwenga ngo mbe none bajya abakenyezi uko baja kujishira hajya ku isoko bakegerana ngo none barabuze muhira bakore. Nukuri dusaba leta yo dufata mu mugongo gose, ikamenya yuko twega abakenyezi natwe tugiye hamwe two kwihibiro uko natwe twaba turiko turafasha. Turi kumwe twese birashoboka. Abarundi bari bakwiye gusohora amaboko bakaja hamwe, kuko umuga wose uhaye intumbero nziza urakiza. Kuri uno wa 28 icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yuguruye icese isabukuru y'imico kama n'akaranga. Iyo sabukuru ikazomara iminsi 2 iri kwibera hano mu gisagara ca Bujumbura. N'ubu nyene Arlette Mugisha ku nkuru idushikiriye ubunyene. Ivyo birori vyo guhimbaza isabukuru y'imico kama n'akaranga vyahimbajwe ku civugo dushigikire imico kama n'akaranga mu gukomeza umubano mwiza n'iterambere, vyitabiriwe n'abantu bavuye mu ntara zose zigize Uburundi bitewe iteka n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza
mu ijambo ryiwe akaba yamenyesheje ko uwo mugigwa wo guhimbaza iyo sabukuru ugaragaza ko amahoro asasagaye mu Burundi. Ni kigaragaza ukuri kwamye yuko ubu tugeze ku gihe c'ibikorwa vy'iterambere, aho impari zitandukanye zatuma abantu birirwa mu ruhagarara, abandi mutima uhagaze. Ivyo vyarangiye uno munsi, ahubwo tuhamagarirwa twese gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo twiteze imbere, twonge duteze imbere igihugu cacu c'u Burundi. Icegera c'umukuru w'igihugu akaba yahamagariye abarundi kwama barangwa n'imico n'akaranga aho bari hose. Twifuza ko dutera imbere mu bindi bihugu twitwa Abarundi, dufise ina ryacu n'igihugu cacu, tutitwa ba Karundi cande ba Karundi kazi, muga twitwa abantu b'Abarundi koko bafise igihugu cabo kandi gitahamwo amahoro n'umutekano. Iyo sabukuru ikaba iriko irahimbarizwa hano mu gisagara ca Bujumbura, ikazomara imisi 2. Amakuru yacu tuyarangirize mu makuru avugwa mu bijanye n'inkino. Urukino rwa Tekball naho rumaze imyaka 2 gusa rumenyekanye canke rutanguye gukinwa mu Burundi, n'urukino rumaze gutera imbere, rumaze kuronka abamenyereza eka mbere n'abahagarikizi batari bake, nkuko tubimenyeshwa na Vitali Yamuremye, n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe ry'urukino rwa Tekball mu Burundi. Muri make club ibwirizwa kugira imigwi y'abahungu n'iy'abakobwa. Nuvuga nta club y'abahungu gusibaho, nta club y'abakobwa gusibaho. Ahubwo muri club harabaho imigwi y'abahungu n'iy'abakobwa. Muri iyo migwi y'abahungu barashobora gukinira abahungu gusa, ahandi bagakinira abakobwa gusa. Canke bagavanga abahungu n'abakobwa, nico bita double mix. Iyi Take Right twavuga ko ariyo karite ya nyuma ikoreshwa ahanini mu myimenyerezo no mu mahiganwa asanzwe nk'ayahuza abantu bo mu ntara imwe canke amakrebe asanzwe. Hanyuma hariho Take Smart, iyi niyo twavuga ko ari very VIP, irazimvye uravye nyene ikoze niyo abantu bifise. Hanyuma akacaba niye bita Take One. Iyi Take One rero niyo twavuga ko mu bijanye n'amahiganwa niyo iri homologue de façon internationale. Haba championnat national habwizwa gukoreshwa Take Right, haba championnat international canke championnat du monde hakoreshwa Take Right. Championnat du monde hitaba imigwi y'abahungu bakinana ari babiri, abakobwa bakinana ari babiri, abakobwa bakinana n'abahungu, umuhungu yikinana ari umwe n'umukobwa yikinana ari umwe. No kuvuga au total ufise abantu 8. Aha rero akaba ariho hagarukiye amakuru twabateguriye kuri uno munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana. Shimire bagenzanje banshafashije kuyatororokanya no kuyatosora kugezaho ndayabashikiriza. Nibagiye gushimira abahinga bw'ivyuma Jean-Claude Nduwimana na Gilles Verne Nakimana batumye amajwi n'amasanamu bibashikira tankomanzi. Sino kwibagira gushimira mwe vyimva mutima Arlette Mugisha niwe yarayahagarikiye. Remo Prosper niyo nkuru nayabashikirije. Ndabifurize kugira ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha murakoze.